Hiriwe nanone aho muherereye hose hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze abatwumvirizanga kuri ino mbonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze amakuru yihuta by'umwariko agezweho atugiye kuyarabira hamwe, turabira hamwe idonido ry'amakuru ariko aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turi kuri wa gatandatu kwigerekereza 19 ukwezi kwa gitugu 2024. Ndabahaye ikaze mwese. Kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, kubwira ngo nyamana niba utameze neza wizere yuko by'umwariko ejo ushobora kuba womera neza, bitariko biragenda mu buzima wizere yuko ejo bica biragenda neza cyane. Mwese reka mbabwire ngo ndabahaye ikaze, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Murabya kuri wa gatandatu kwigerekereza 19 gitugu 2024, umukuru w'igihugu by'umwariko cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'abandi biwe abafatakanyije by'umwariko barimo abayobozi bakomakomeye cyane ndetse n'inzego z'umutekano. Mu mutekano ari ukomakomeye cyane yaje kugenda yifatikanya by'umwariko n'abene gihugu bo muri komine Murabya mu bikorwa rero byo guca imikobeko rero ndetse no kubaka neza imiserege itwara amazi ku ibarabara rya Murabya Rusaka, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru rero akomeza kugenda aradusomira nadutangaza nuko rero by'umwariko abari bitabiriye uwo muganda baboneyeho akaryo rero ko kumva impanuro z'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. General Major Evariste Ndayishimiye yaje guteguza abantu bagerageza ko bohungabanya umutekano by'umwariko w'igihugu c'abarundi ko abangabo bashobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Yaje kugaruka ku bushobozi ndetse by'umwariko n'ubunararibonye igisoda c'u Burundi gikomeje kugenda kirabona aho bivuga ko hari abasoda hamwe namwe baba bararungitswe mu bihugu bikomakomeye cyane hirya no hino ku isi kugira ngo bace barahabwa imyimenyerezo ikomakomeye cyane igezweho y'ubuhinga bwa none ishobora kuba yobafasha by'umwariko mu bikorwa bigendanye no kurinda umutekano mu gihe igihugu c'u Burundi by'umwariko gikomeza kugenda kirahura n'ibibazo bya hato na hato bigiye byibanda ku mutekano, aho bivuga ko rero ariyo mpamvu bafashe ingingo yo kongera abasoda ku mupaka. General Major Evariste Ndayishimiye yaboneyeho rero by'umwariko kubwiza ukuri bamwe rero bariko baratekereza kuzahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi cyane cyane muri bino bihe by'amatora, ndetse by'umwariko akaba yaje kugenda aravuga ko n'ababandi bahunze mu bihugu by'amahanga bari mu bagize uruhare mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, abo ngabo nabo bashobora kuzohura n'akaga gakomakomeye cyane. Yaboneyeho kandi kuvuga ko by'umwariko haba abanzi bari kure ndetse n'abari hafi kabo ngabo atakintu na kimwe bashobora kuzokora ku gihugu c'u Burundi, ndetse agavuga yuko by'umwariko mu nyuma y'iko rero hugawe imipaka ku gihugu c'abanye c'u Rwanda hajye gufatwa izindi ngamba zikomakomeye cyane zishobora kuzangira ingaruka ku bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi. Akaba yaje kugenda arateguza ibihe bidasanzwe. Ni mu gihe kandi amatora nga muri kino gihugu cy'u Burundi by'umwariko ni kuduga by'umwariko gufasha amwihimiriza kugira ngo abantu biyandikishe hakiri kare by'umwariko bazotore. Aya namwe rero mu majambo urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Mwaro Mwarukundo Kariste by'umwariko yabwiye abagumya banga bavuka rero muri komine Mwaro yagutse ariko by'umwariko barangurira imirimo yabo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihugu c'u Burundi harimirijwe amatora umwaka uza 2025, ariko kandi igitangaje hari bamwe bagaragaza ndetse banerekana neza ko by'umwariko aya matora ashobora kuzoba ikibazo gikomakomeye cyane. Fabrice arafise by'umwariko ishingano cyangwa isoko yo kubaka by'umwariko yo kuvugurura isoko ya Bujumbura. By'umwariko yaje kugenda aratangaza ko hari amahera menshi, amamiliyaridi menshi akomeje kugenda arashyirwa mu kigega cyashyizweho mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yofasha mu bigendanye no gushyira mu ngiro uwo mushinga ndetse n'uwo mugambi bivuga ko uzotwara amahera atari makeya cyane nk'uko birimo biratangazwa. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa.
Mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko bivugwa ko Perezida Paul Kagame w'icyo arongoye icyo gihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse na mugenzi we Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baje kugenda baraganira ku murongo wa telefone nkuko vyama biratangazwa aho bari kumwe by'umwihariko ku murongo wa telefone n'umuhuza wabo Joao Lourenço asanzwe arongoye igihugu ca Angola. Ibi bije mu nyuma y'uko rero hamaze imisi hariko harakorwa ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko habashe kurabirwa hamwe uburyo by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye cyane cyane ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gushakira amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byashyirwa mu ngiro mu rwego rwo kugira ngo abatari bakeya rero by'umwihariko babashe kuba bobona amahoro n'ituze cyane. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze muri uno mwanya abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Wiriwe cange waramutse bigendanye nawe uherereye, ndanakwifuriza umugoroba mwiza cane. Ndaguhaye ikaze ngakuri ndomonesha kuri yacu. Niba rugambira usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amasanamu akomeje kugenda arahananwa ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane b'igihugu cacu ciza c'u Burundi bariko bari mu muganda by'umwihariko wo kubaka imiserege ndetse no mu bindi bice n'ibindi bice bigiye bitandukanye harimo by'umwihariko no mu bikorwa byo guca rero imikobeko ndetse no kubaka neza imiserege itwara amazi kwibarabara rya Muravya Rusaka nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta aradusumira muri umwanya arerekana General Major Evariste Ndayishimiye ariko arafise igiti ariko aratiyura isima afise by'umwihariko n'ibikoresho by'ubwubatsi aho asa nawe ariko ari kubaka amabuye. Ni General Major Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko ukunze kugaragara mu bikorwa rero by'ubwisanzure by'umwihariko akaba akunze kubana n'abanyagihugu benshi. Mu nyuma y'iki gikorwa rero by'umwihariko nga muri Muravya cyaje kugenda kiraba kuri wa gatandatu kugerekereza ya 19 Gitugu 2024 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene yari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Mu nyuma haje kuba inama ikomakomeye cyane yari irimo rero abayobozi bakomakomeye cyane haba abashikiranganji bagiye batandukanye abajejwe iby'umutekano ndetse no mu zindi n'abandi bafise amabanga agiye atandukanye y'igihugu aho baje kugenda barumviriza impanuro z'umukuru w'igihugu. Amakuru akomeza kugenda aradushikira arava rero mu bari bitabiriye uwo muganda akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi zongeye kongera gukangurirwa ndetse by'umwihariko no kwibutswa yuko inshingano zazo ari ugucungera umutekano. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje gushimira uburyo inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje kugenda by'umwihariko ziritwara mu nyuma y'ibikorwa rero bakoze bigendanye no kugara imipaka cyane aho batekerezaga yuko hariko haramenera abansi b'igihugu ndetse yavuze ko gahunda ihari ari ugukomeza kwivuna abansi by'umwihariko ndetse no guhangana n'ibikorwa byabo. Yavuze ko by'umwihariko mu ntumbero yo kugira ngo Burundi bukomeze kugenda buraba Burundi butunganye ndetse bubashe kuba bwoshika ku mbona kazoza bwihaye guturuka 2040 bukaba buteye imbere 2060. Yavuze ko icya mbere ari umutekano ubundi ari ugushira hamwe. Ku ngingo nkuru y'umutekano niyo yaje kugenda yibandaho aho yaje kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibigendanye n'umutekano ari byo bintu bikomeje kugenda by'umwihariko birashyirwamo imbaraga ndetse by'umwihariko ari byo bintu bikomeje kugenda by'umwihariko birashyirwamo by'umwihariko ingufu ku buryo bukomakomeye cyane aho abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko barashimangira ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko by'umwihariko gahunda ihari ari uko abantu bariko baragerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi bishobora kuzobagwa nabi. General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwiteguye ndetse by'umwihariko haba abagwanira ku butaka abagwanira mu kirere ndetse by'umwihariko n'abandi basanzwe barafise izindi nshingano. Yavuze ko by'umwihariko uburinzi bwiyongeye ku mipaka imwe n'imwe ndetse akaba yaje kugenda arakomoza kuri bamwe bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi baba ababarizwa imbere mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abasanzwe barakorera mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'ibice byiganjemo ibisanzwe biraba nk'abasanzwe
basanzwe barabarizwa mu bihugu by'ababanyi by'umwihariko baba abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza n'abiyamirije ikiringo cye cya gatatu. Yavuze ko gahunda ihari by'umwihariko mu nyuma yo kugana imipaka bikaba byaratanze umusaruro ngo by'umwihariko mu nyuma y'amakuru kandi ubutasi bufise bw'u Burundi. Yavuze ko gahunda ihari ari ugukomeza ibikorwa byo kwirinda ndetse akaba yaje kugenda aranagaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko gahunda ihari ku nzego z'umutekano ari ugukomeza gukaza ingamba z'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Yavuze yuko by'umwihariko nibakomeza kugenda bararonka amakuru akomakomeye cyane agaruka ku bigendanye no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko hashobora kuzofatwa izindi ngamba karundura zishobora kuzogira ingaruka by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira zikaba zishobora kuzogira ingaruka ku bihugu bimwe na bimwe by'ababanyi nk'uko atari y'umunwa gukomeza kugenda arabivuga. Ni mu gihe rero u Burundi buriko buritegurira amatora meza yimirijwe umwaka uza ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko barasabwa by'umwihariko kuzitegurira muri ayo matora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni amatora gushika ubu ngubu by'umwihariko akomeje kugenda aravugisha abatari bakeya ariko bamwe ku rundi ruhande bakabona ko ashobora kuzogenda neza. Amwe mu magambo rero by'umwihariko yaje kugenda aravugwa n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Mwaro rwa Rukundo Kariste rero yarabwiye abagumyabanga bavuka muri komine Mwaro yagutse ariko barangurira imirimo yabo mu gisagara ca Bujumbura aho by'umwihariko kwigenekerezo kuri wa gatandatu igerekezo 19 gitugutu 2024 bari baramutse barakorana inama kugira ngo barabira hamwe rero ibivyokorwa kugira ngo batsinde amatora yimirijwe. Yarabahamagariye kuduga gufasha mwihimira nari rya by'umwihariko iki gihe ngo hagiye gutangura igikorwa rero cyo kwandika abazokwitaba amatora ya 2025. Abo bagumyabanga rero bakaba guhimiriza abagumyabanga kugira bitabire rero igikorwa cyo kwiyandikisha hakiri kare ndetse bakaba baje kugenda baranasaba abandi bayobozi bagiye batandukanye barongoye imitumba igiye itandukanye harimo abagumyabanga ba CNDD-FDD yuko rero by'umwihariko gukorwa ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bo kwibutsa abanyagihugu ko intumbero ari uko rero CNDD-FDD igomba kongera igatsinda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Dusubire ku yandi makuru akomeje kugenda aratangazwa ngaho imbere mu gihugu cy'u Burundi tutarahava. Imiraridi zitatu z'amarundi by'umwihariko n'amahera menshi by'umwihariko n'amadolari y'amanyamerika ariyo by'umwihariko nibwo buryo rero bumaze kwegeranywa ngo isoko nkuru rero ya Bujumbura isubiwemo. Byashikirijwe na Fabrice Manirakiza by'umwihariko arongoye ishirahamwe Ubaka National Group mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru by'umwihariko yarabamenyesheje ko igikorwa rero cyo kwegeranya ubwo buryo rero by'umwihariko cyatanguye kwigenekereza 16 gitugutu 2024 inyuma rero y'ukwezi icyo gikorwa rero gitanguye. Fabrice abandanya gutumirira rero abarundi bose iyo bava bakagera kwitwararika by'umwihariko icyo gikorwa narirya ari kubw'ineza ya bose. Ni mu gihe ibikorwa rero byo gusukura icyo kibanza by'umwihariko byarangiye ubu ngubu hakaba hagezweho rero ibyo kwiga by'umwihariko ubukomezi bw'ubutaka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira kuva ku bwa Fabrice ngo ni uburyo rero bwiza bwo gushira mu ngiro imbonakazoza igihugu cihaye gushika 2026 Uburundi ari igihugu giteye imbere. Yaramenyesheje ko rero ufise umutahe wese cange utegekanya kushiramwe rero azokunguka ibice rero bijya bishika kuri 7% umwaka urangiye. Mwomenya ko rero ko urugero rwo kunguka rushobora kuzokongerekana by'umwihariko bivanye n'igiharuro cy'abanywanyi bashize rero imitahe muri icyo gikorwa. Fabrice by'umwihariko aragabisha abarundi aho rero abasaba kutajana rero nyabahururu ngo bahendwe nabo bomerera by'umwihariko kubafasha mu kugura imitahe. Yamenyesheje ko rero ko ubyifuza yo kwishikira ku kibanza cyabuzemwe rero isoko canke se mwibanyi nkuko yakomeza kugenda agaragara gahabwa amakuru rero akwiye kandi yizewe. Yaramenyesheje kandi ko by'umwihariko vuba hagiye gukoreshwa amakarita
amakarita ya Visa ndetse na Mastercard kugira ngo hagurwe by'umwihariko iyo mitahe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru arakomeza kugenda aradusumira. Iyi soko nkuru rero ya Bujumbura by'umwihariko izaba ari imwe mu masoko akomakomeye ndetse anagezweho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canga se by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse kugeza ubu ngubu abantu batari bake bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko bashyigikiye iki gikorwa ca Fabrice. Dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nga mu karere k'ibiyaga binini. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'igihugu ca Angola gisanzwe ari umuhuza w'ibyo bihugu byombi mu bibazo bigendanye n'amakimbirane canga ibibazo bigendanye n'amatati ibyo bihugu byombi bisa naho birafisanye. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko hamaze imisi haraba inama zikomakomeye cyane. Ubu ngubu amakuru akomeje kugenda aravugwa nuko abategetsi boba baganiriye mu buryo busesuye. Perezida João Lourenço wa Angola rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 19 Gitugutu 2024 yaraganiriye kuri telefone na ba Perezida Paul Kagame u Rwanda ndetse na Félix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Amakuru araturuka i Rwanda aravuga ko ikiganiro cya Perezida Lourenço na bagenzi be by'umwihariko kibanze ku bibazo bihangayikishije by'umwihariko ikibazo gihangayikishije cyane by'umwihariko cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ikiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu kiri mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda bigamije gukemura ikibazo by'umwihariko cy'umwuka mubi cyane umaze igihe hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa nk'uko amakuru amara dusumira. João Lourenço kandi yaraganiriye na ba Perezida Kagame rero by'umwihariko na Chilombo ibimaze kugerwaho rero by'umwihariko muri biriya biganiro ndetse n'intambwe ikwiriye gukurikiraho by'umwihariko mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bwayogojwe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Ikiganiro cya Lourenço n'abakuru b'ibihugu rero byombi kije gikurikira inama ya gatanu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yabereye i Rwanda kwa gatandatu uheze kwigerekezo 12 ukwakira 2024. Inama yemerejwemo rero gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR yateguwe n'impuguke mu butasi ubwo rero zahuriraga i Rubavu mu mpera za Kanama. Kwa kane w'iki cyumweru Minisitiri w'Intebe rero wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Judith Suminwa ubwo yari i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi yaratangaje ko by'umwihariko mu biganiro bya Rwanda u Rwanda rwanemeye rero gutanga gahunda yo gusubiza inyuma rero ingabo zarwo zirenga ibihumbi bishika kuri 4 ziri ku butaka bwa Congo. Ibyo yagaragaje by'umwihariko nk'intambwe ikomakomeye cyane yamaze kugenda iraterwa mu guhosha amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wo ku ruhande rw'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda yaranyomoje aya makuru by'umwihariko avuga ko u Rwanda Rwanda canga handi ariho hose ahataho rwigeze rwemerera by'umwihariko kugaragaza gahunda yo gusubiza inyuma rero abasoda bashika ku bihumbi 4. Minisitiri Nduhungirehe kandi yunzemo ko ibyo Kinshasa rero ivuga ari birego biganisha by'umwihariko ari birego bidashinga ndetse atanaho bigaragara mu nyandiko mvugo y'inama yo kwigerekereza 12 Kanama. Uyu mukuru rero wa guverinoma y'u Rwanda mu cyumweru giheze rero ubwo rero yaganiraga na RBA yaratangaje ko ikizere cy'uko RDC izashyira mu bikorwa rero gahunda yo gusenya FDLR yiyemeje by'umwihariko ari gake ari ikizere gikeya bijyanye no kuba rero igisirikare cyayo kimaze igihe cyaracuditse n'uriya muhari bisanzwe birakorakorana mu buryo bukomakomeye cyane. Abakurikiranira hafi ibiriko birabera ku butaka bwa Congo by'umwihariko ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko batizeye neza ibishobora kuzokorwa n'imande zombi cyane cyane ku ruhande rwa Congo mu gihe Congo by'umwihariko isanzwe ifisanye umubano ukomakomeye cyane ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'amabi yagiye irakorana n'izo ngabo zo muri FDLR. Hari bamwe kandi bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge n'ibikorwa bishobora kuzagaragara canke bishobora kuzibonekeza muri uwo mugambi. Abasesenguzi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero ico bakiza muri iyi gahunda aruko
icyaba cyiza by'umwihariko muri gahunda ari uko impande zombi zoyihuriramo zikabasha kuba zokora operation ihuriweho rero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Byaba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntacyo bari bavuga, yaba no ku ruhande rw'u Rwanda ntacyo baravuga ku bigendanye by'umwihariko n'ayo makuru akomeje kugenda aravugwa. Igihari cyo cyamaze kugenda kiramenyekana nuko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko hakomeje kugenda harakorwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bigendanye no kwitegurira ingwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, aho bivugwa ko rero bakomeje kugenda bafise gahunda yo kwagura ibikoresho ndetse no kugura ibindi bikoresho bigiye bitandukanye kandi bigezweho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana ibyavugiwe cyangwa se iby'abategetsi bombi boba baganiriye muri ibyo biganiro byabahuje ku murongo w'itelefoni. Cyakora amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira, ariko aremeza neza yuko by'umwihariko ibintu bishobora kuba byojya mu buryo cyangwa se bishobora kuba byofata undi murongo muzima nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko mu gihe by'umwihariko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo kwiyemeza gusenya umuhari wa FDLR bishobora kuzayibana bibi cyane, mu gihe FDLR nayo yamaze kugenda irazamura urundi rwego rwayo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ndetse batari bakeya bakaba bakomeza kugenda barerekana ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko bariko barategwa impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzaduka muri ivyo bice. FDLR iramaze igihe kinini cyane ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko iravugwa mu mabi menshi cyane agiye atandukanye, haba mu kwica, mu gufata ku ngufu, mu gusahura, mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. FDLR kandi irafise by'umwihariko ibindi birindiro bikomakomeye cyane, haba muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru, iranafise by'umwihariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko iranafise n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibikorwa by'umwihariko bizogaruka ibindi birindiro biri ngaha mu ishamba rya Kibira nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko rero usibye kuba barakorana n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi bafise impungenge z'umwihariko za guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba, by'umwihariko kubw'ubufatanye asanzwe afisanye by'umwihariko kubw'ubufatanye asanzwe afitanye n'igihugu cy'u Burundi, aho by'umwihariko bashobora kuzaburira FDLR ikaba yokoherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeza kugenda biratangwa, by'umwihariko bamwe babigaragaza nk'impungenge zishobora kuzotuma rero by'umwihariko izi gahunda zidashobora kuba zogerwaho neza, bakaheraho bavuga ko by'umwihariko nk'uko izindi operation zagiye ziraba ashobora kuba operation zihuriweho. Mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira, abayobozi bagiye batandukanye muri Iran bavuze ko nubwo rero umuyobozi mukuru wa Hamas muri politiki yaherutse kwivuganwa n'igisoda cya Israel IDF, bakaba batangaje ko ivyo ngivyo bidashobora gutuma igisirikare cyangwa se umuhari wa Hamas ushobora kuba wozimira. Aya namwe mu magambo akomakomeye cyane yaje kugenda aravugwa na bamwe mu bategetsi ba Iran bashyigikiwe n'igihanganye ku isi Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu cy'u Burusiya. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi, tubifuriza umugoroba mwiza. Mu kanya turagaruka dusesengura kuri ayo makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa. Mugire ibihe byiza cyane.